Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Ndaguhaye kaze nshuti nawe mugenzi mukunze washimye kubana natwe muri kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya usanzwe utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Nyemerera ndakuramutse ndakwifuriza amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo n'ubuntu bwiwe ngo bibane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona sande ndagushikiriza zino nyigisho. Tumaze iminsi itari mike turiko turiga ku gitabo ca Yobu. Mu cigwa cacu giheruka twarumvise impanuro Elihu yahaye Yobu ashimikiye ku kumwereka ingene Imana igororoka. Twarangije twumva ingene Imana yahavuye yisidukira igasanga Yobu aho yari asigaye wenyene ikamwihishurira. Imana yari ije kumwigishiriza kuko abagenzi biwe bari bananiwe no kumufasha kwitahura. Turibuka ikibazo Imana yabajije Yobu mu gihimba ca 38 ku murongo wa 4 ngo mbega wewe wari uri hehe igihe nashiraho amatanguriro y'isi. Twarabonye ko Imana ariyo yishikiye aho Yobu ari yari karakukumba igatangura kumwigisha. Imana yamwihishuriye mu gashururu igihe igihuhusi gikomeye camushikako asigaye wenyene bagenzi we bahunze. Imana rero yamwihishuriye nk'umuremyi. Uhoraho yarabajije ca kibazo Yobu ati uwo ninde azimanganya inama mu majambo atari mu bwenge. Mu nyuma Yobu yahavuye yemera aratahura yuko yavuze amajambo atagira mu bwenge. Twarabonye yuko ico ari icaha gikomeye kandi ni icaha kiriho no muri kino gihe twama twaguyemwo. Mu biganiro bica ku mateleviziyo atandukanye twarabonye yuko harimwo bike biri mu bwenge. Usanga vyinshi ari vyo gusamaza abantu gusa ata kintu c'ingirakamaro wobikuramwo, ariko ugasanga vyateguwe n'abantu bitwa abanyabwenge b'ibihangange. Imana rero iravuga iti uwo ninde azimanganya inama mu majambo atari mu bwenge. Twarabonye yuko hari abantu bamenyereye kuryohora amajambo no kuyadendekanya kandi bakavuga menshi naho yoba atacamaze. Twiyubare rero ngo ntitugwe mu mutego ukuvuga amajambo menshi y'ubusa. Imana yabwiye Yobu ico gihe yari yamugendeye yuko ubwenge bw'Imana atabuhuye n'ubwa Yobu. Uwo tubaza twese ikintu gifashe ibiri mu kirere two kwishura iki? Iyi si turiko irirebanga mu kirere ata kintu na kimwe kiyiboshe kandi natwe turi kuri yo atakidufashe. Iyo si ikaguma izunguruka ihindukira idata umurongo kandi bikaba biboneka ko imaze imyaka itari mike izunguruka neza atangorane. Umuntu rero yoca yakira ca kibazo Imana yabaza ngo none nari hehe wari hehe igihe amatanguriro y'isi yashigwaho? Ninde azungurutsa iyo si? Nshuti yanje mugenzi uri kuranyumviriza, ivy'Imana ikora ntushobora kubisobanuza ubwenge bwawe bukeya. Abahinga b'ivy'ubutaka twarabonye ko bashobora kuvuga bati iki kintu kimaze imyaka ibihumbi, bati iki naco kimaze imyaka amamiliyoni. Mugabo rero umuntu aca yibaza ati ko ivyo bavuga vyose vyoba ari ukuri niyo boba barabikuye ahariho. Ariko Imana yo yaremye vyose irabaza iti mbega wewe wari hehe igihe nashiraho amatanguriro y'isi? Bivuge namba ufise ubwenge. Kubona Imana ihambaye gutyo yiyumvira ingene umuntu muto nkawe nanje yokizwa, twarabonye ko ari ubuntu bukomeye twagiriwe. Ariko kandi twarababajwe nuko hariho abantu batari bake usanga bagenda nk'imburabwenge bagasuzugura ubwo buntu bw'Imana bagiriwe. Mu cigwa cacu c'uyu munsi turashishikara kwihweza ibindi bibazo vyinshi Imana yabajije Yobu
kugeza aho yemera yuko atsinzwe. Tuza kurangiza twumva ingene Imana yashumbushije Yobu ibyo yari yabuze byose. Ikigwa cacu c'uyu munsi tugihera mu gihimba ca 38 c'igitabo ca Yobu umurongo wa 5 dushishikare tugeze ku murongo wa 17 wo mu gihimba ca 42. Reka rero dutangure twumve ibindi bibazo Imana yabajije Yobu. Turasoma ku murongo wa 5 n'uwa 6 muri iki gitabo ca Yobu mu gihimba ca 38 ngo: ninde yageze intambwe yayo, ni kuvuga isi, nambe ubizi? Canke ninde yayigeresheje umugozi? Inkingi ziyishigikiye zishinzwe kuki? Canke ninde yashizeho ibuye rigumye ifuruka? Ivyanditswe mu gitabo ca Yobu biboneka ko ari ivyo mu gihe ca kera cane, aho atabindi vyanditswe vy'Imana vyari bwaboneke. Imana yihishuriye Yobu itangura kujana ivyiyumviro vyiwe ku vy'igihe c'ukuremwa kw'isi. Ninde wundi yomenya ivyerekeye iremwa rya vyose atari Imana yonyene yabiremye? Ikibazo cyose kijanye no kurema ni Imana yocishura neza. Reka tubandanye twumve ikindi kibazo Imana yabajije Yobu. Dusome umurongo w'indwi wo muri iki gihimba ca 38. Haravuga ngo: igihe inyenyeri zo mu gaturuturu zaririmbira hamwe n'abana b'abantu bose bagasamiriza impundu mu vy'Imana yaremye, umuntu ni wa vuba. N'igihe umuntu atari bwaremwe hamyeho umunezero mu vyaremwe. Mugenzi wanje, asangwa uri umwana w'Imana uzogira umunezero mu bugingo bwawe. Imana igomba yuko ugira umunezero wayo. Reka dusimbire ku murongo wa 22 n'uwa 23 muri ico gihimba ca 38 c'igitabo ca Yobu. Haravuga ngo: hari aho wigeze gushika mu bubiko bwa sheregi, canke urabona ububiko bw'urubura, ubwo nabikiye igihe co kuzana amagorwa, nkarubikira umunsi w'intambara no kugwana? Mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohana mu gihimba c'8 umurongo w'indwi haravuga ko urubura ari kimwe mu vy'Imana izokoresha mu gucira isi urubanza. Ariko muri iyi mirongo duhejeje kumva muri iki gitabo ca Yobu, Imana yagomba kwerekana ko ivyo yaremye birengeye gutahura kw'abana b'abantu. Turasoma mu gihimba ca 38 umurongo wa 31 kugeza kwa 33, naho tuhabona ivy'ibirundo vy'inyenyeri. Haravuga ngo: mbega woshobora guhambira hamwe akarundo k'inyenyeri kitwa Kirimiya, canke kubohora ingoyi zitwa Oriyoni? Woshobora kurongora za Mazaroti mu gihe cazo, canke woyobora izitwa Arukuturo n'abana bazo? Mbega urazi ivyagezwe biganza ijuru? Woshobora gushinga uko biganza isi? Mbega tuzi bingana iki kuri izo nyenyeri? Ntitwomenya ingene abakera babigenza, ariko biraboneka ko bari bazi vyinshi kuturusha. Biravugwa ko Abanyegiputa bari bazi gupima uburebure bw'ikirere kiri hagati y'isi n'izuba. Abo bari bafise ubumenyi bwinshi ku vy'inyenyeri. Mbega none nawe wumva kumenya Imana uhereye ku vyo yaremye ari coroshe? Ariko no kuvyirengagiza, mugenzi wanje, koba ari ukugira ubujuju. Imana yaratomoreye Yobu yuko ivyo yaremye vyerekana ko ari ihambaye. Umuntu arashobora kumenya Imana yihweje ivyaremwe vyayo, ariko rero ivyaremwe ntibishobora guha umuntu ubumenyi bwotuma akizwa. Igihimba ca 38 rero cyo muri iki gitabo ca Yobu kirerekana ingene Imana ihambaye biciye mu kwihweza ivyo yaremye. Umurongo wa mbere w'igihimba ca 39 nawo haravuga ngo: mbega impene z'inyeshamba ziba mu bitandara urazi igihe zivyarira? Canke woshobora kuranga igihe impongokazi zivyarira? Imana niyo ifise ububasha bwo kugwiza ibihumeka vyose no kumeza ibitegwa. Ivyo tubona vyose biba ntitubitahure bikorwa n'Imana. Imana niyitegeka ko haba igihe c'imvura n'igihe c'ici. Niyo ifatiye mu kirere isi n'ibindi vyose bimeze nkayo.
Ivyo nivyo Imana yabwiye Yobu muri uwo murongo. Yagomba imwereke ingene ari Imana ihambaye. Imana yashishikaye kubaza Yobu ibindi bibazo vyinshi kugeza aho Yobu yemera yuko atsinzwe. Mbega Yobu yari kwishura iki abajijwe ko hari ico yoshobora kwigisha Imana? Nimwirabire muri iki gitabu ca Yobu mu gihimba ca 40 umurongo wa mbere n'uwa kabiri ngo Uhoraho yongera kubaza Yobu ati, mbega umunyempari yohaririza ishobora vyose? Uwuhaririza Imana niyishure. Ico ni kibazo kivuga ngo, ewe Yobu, hari cigwa woshobora guha Imana? Erega wavuze vyinshi bitagiramwo ubwenge. Yobu yari yavuze vyinshi yerekana yuko Imana yakosheje. Yari yishize mu rwego rumurengeye rwo gukosora no gucira urubanza Imana. Reka rero twumve ico Yobu yishuye kuri ico kibazo c'Imana. Dusome umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 5 muri iki gihimba ca 40 havuga ngo, maze Yobu yishura Uhoraho ati, raba ndi nta kimazi, no kwishura iki? Nifashe ku munwa, mvuze rimwe ariko singisubira, mbere kabiri ariko aho niho ngarukiye. Yobu aravuga ati, ntaco nosubira kuvuga, ndemeye ko nsinzwe. Mbega uwo yoba yari Yobu? Umwe yavuga ati, sinzokwigera mva ku kugororoka kwanje. Mbega uwo ni wa wundi yavuga ati, jewe ndagororotse, none rero Imana itegerezwa kuba iri mu makosa? None Imana yaramuhinduye kugeza aho avuga ati, ndi nta kimazi. Umuntu wese ahwekerereye imbere y'Imana aca abona ko ata kimazi afise. Hari umuntu yavuze ati, iyaba twoshobora kwibona nk'uko Imana itubona, twokwihisha. Aho Imana imariye kwihishurira Yobu, hahindutse vyinshi mu bugingo bwiwe. Yagize imigenderanire mishasha n'Imana hamwe na bagenzi we, mbere nawe nyene yitahura gushasha. Ahahora ukwirata n'amajambo atagiramwo ubwenge, hasubira ukwihorera. Usomye muri iki gihimba ca 40 umurongo wa 6 kugeza ku 8, urumva ibindi bibazo Imana yabajije Yobu. Haravuga ngo, maze Uhoraho yishura Yobu mu gashururu, atehe kenyera rugabo, ngira ndakubaze nawe uheze unyishure. Mbega woshingura urugo nashinze? Wompenurira ko ibitari vyo kugira ngo ubone urubanza? Igihuhusi casubiye kwaduka ari cishi aho hantu Yobu yarari. Imana ica yongera kubaririra Yobu muri ako gashururu iti, woshobora kwemeza ko nakoze ibitari vyo? Imana ntiyakoze ibitari vyo, kuko ntiyigera ikora ibitari vyo. Na Yobu yaravyiyemereye mu gihimba ca 42 umurongo wa 2 ahavuga ati, nzi yuko ushobora vyose kandi ko atagishobora kubuza imigambi yawe. Iyo yari intambuko ikomeye kuri Yobu yaragezeko. Ubwa mbere ntiyari yemeye neza, ariko mu nyuma yamenye ko ataca amaze. Umuntu yitahuye gutyo abagize ubwenge buhambaye, kandi abateye intambuko idasanzwe. Iyo niyo ntambuko ya mbere Yobu yagize ashitse imbere y'Imana. Imana yashishikaye kubaza Yobu ngo imutahuze ko hari vyinshi cyane atazi, maze ntasubire kwicira urubanza. Hari abantu birirwa barivugira ivyo bigombeye ku vyerekeye Imana, kandi ugasanga n'abakristo bayivuga ko ibitari vyo. Dukwiye kwiyubara iyo tuvuga ivy'Imana, maze ivyo tuvuga bikaba vyisunga ijambo ry'Imana. Yobu akivuga amajambo atagiramwo ubwenge, vyarumvikana ko atazi Imana. Ariko Imana imaze kumwihishurira, yamubajije ibibazo vyinshi. Usomye umurongo wa mbere n'uwa kabiri mu gihimba ca 41, urabona ibibazo Imana yabajije Yobu. Bivuga ngo, mbega ingona woshobora kuyirobesha igera, canke wofatisha ururimi rwayo umugozi? Ico cari ikibazo cotuma Yobu arushiriza kwibaza ubukari bw'ico gikoko citwa ingona. Uwu munsi hari vyinshi bikorwa kugira ngo abantu barushirize kumenya ivyerekeye ibifi binini binini vyo mu mabahari. Biraboneka ko kuva mu gihe ca Yobu kugeza n'uwu munsi abantu bagize intambwe ndende, ariko n'ubu bazi bike ku bikoko vyo mu mazi. Si ivyo gusa,
n'ibindi bikoko bimwe bimwe vyo mw'ishamba, abantu baracabizi ko ibintu bikeya. Na vya bikoko binini binini cane bimeze nk'ibiserebanyi, abantu baracabandanya kuvyigako. Nta n'umwe rero afise uburenganzira bwo gucira urubanza Imana no kuyikosora mu vyo yakoze. Ico nico Imana yabwiye Yobu, kandi Yobu yaragitahuye. Dusomye mu gihimba ca 42, turabona yuko Yobu yabonye yuko atoshobora kwishura ibibazo vy'Imana, aca yemera yuko atsinzwe. Dusome umurongo wa mbere n'uwa kabiri wo mu gihimba ca 42, ivuga ngo: maze Yobu yishura Uhoraho ati, nzi yuko ushobora vyose, kandi ko atagishobora kubuza imigambi yawe. Iyo nyishu ya Yobu yabaye iy'ubwenge, kuko yerekana ukwihana kwiwe. Ibibazo Yobu yabajijwe, uko yari kuvyishura kose yaca asanga bimufata. Umuhinga ukwishura ibibazo vy'Imana n'ubuca bugufi, agatahura ubukuru bwayo, maze akitwararika kwihana. Ivy'Imana ikora vyose ni vyiza, naho abantu boba batabitahura canke bakavyanka. Ntawoshobora kuyitegeka, kuko atawubifitiye ububasha n'uburenganzira. Imana irengeye vyose, ntishobora kugwa mu mutego utezwe n'umwana w'umuntu. Ku murongo wa gatatu w'ico gihimba ca 42, turahabona ingene Yobu yamaze kwitahura, agaca avuga ati: uwo ninde azimanganya inama atabwenge agira? Erega nico catumye mvuga ivyo ntatahuye, nkavuga ibitangaza bindengeye ntazi. Yobu yaremeye ko yahora avuga ivyo atazi. Uko niko imibonano imwe imwe ihora imera, cane cane mu banyeshure bo mu ndaro. Hari aho baheza kwiga canke kurya, bagaca batororokana, bakaba baravuga ivyo batazi. Aho baba bari mu majambo atagiramwo ubwenge, nk'uko Yobu yari yarayavuze bihagije imbere y'uko Imana imugendera ikamwigisha. Reka rero twumve ico Yobu yavuze kuva ku murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 6. Yavuze ati: none ndakwinginze niwumve nanje mvuge, ngira nkubaze nawe umbarire. Nari narumvishije ibyawe ugutwi, ariko noneho ijisho ryanje rirakwiboneye. Nico kinteye kwizinukwa nkihana, nigaragura mu mukungugu no mu munyota. Yobu yari yamaze guhinduka, yamaze kongererezwa ivyo kumenya Imana. Ntiyari akiri uwuza arahakana ivy'Imana, yari yamaze kuba uwuyizera. Ubucuti bwiwe n'Imana bwari bwanaguwe. Yobu yagiriwe ubuntu bwo kwitahura uko ari. Yasanze ari umuntu w'imburakimazi, maze ahava yizinukwa arihana. Umuntu kugira ngo yihane neza, ategerezwa kubanza kwitahura, akabona ko ataco amaze, ndetse akizinukwa. Ategerezwa kwirinda ubwibone, akizera Imana yishobora vyose. Yobu amaze gutahura ubukuru bw'Imana, yataye icaha ciwe arihana. Nukuvuga ko Imana yashikije imigambi yayo yari ifise kuri Yobu. Yobu yaratahuye yuko icatumye Imana yemera ko ababazwa kwari ukugira ngo yihane. Ukuba imbere y'Imana kwa Yobu kwatumye aba neza uko ari, amurikiwe n'umuco wayo. Dushishikare dusome mu cete rya mbere Yohana yanditse mu gihimba ca mbere umurongo wa 6 n'uw'indwi, ivuga ngo: tuvuze yuko dufatanije nayo, tukagendera mu mwijima, kuba ari ukwibesha, ntituba dukora ivy'ukuri. Ariko tugendeye mu muco nk'uko nayo iri mu muco, tuba dufatanije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu Kristo umwana wayo atwoza icaha cose. Dusomye muri iki gitabo ca Yobu naco rero mu gihimba ca 42 umurongo w'indwi kugeza ku w'icenda, turumva ingene Imana yahambariye ba bakunzi ba Yobu. Haravuga ngo: nuko Uhoraho amaze kubwira Yobu ayo majambo, Uhoraho abarira Elifazi w'i Temani ati: ishavu ryanje rirakuziriringiye, mwe na bagenzi bawe bompi, kuko mutamvuze ko ibitunganye nk'uko umusavyi wanje Yobu yagize. None rero nimwijanira amashuri ndwi n'imfizi z'intama ndwi, muje ku musavyi wanje Yobu, mwitangira ibimazi biturirwa,
kandi umusavyi wanje Yobu azobasabira, kuko ari we nzokwemera, kugira ngo sindabagirire nk'uko ubupfu bwanyu bumeze, kuko mutamvuze ko ibitunganye nk'uko umusavyi wanje Yobu yagize. Nuko Elifazi w'i Temani na Biludadi w'Ishuhi na Zofari w'i Nayama baragenda bagira nk'uko Uhoraho yababariye, maze Uhoraho yumvira ugusenga kwa Yobu. Yobu aho kurwanya bamwe biyita abakunzi biwe canke ngo abaharirize, yarabasengeye mbere abaherereza ibimazi. N'ubu munsi ntitwari dukwiye guta umwanya duharira ivy'amadini kandi dutera intambara zitagira mvura hagati yacu. None ico dukwiye gukora ni giki? Two kwibuka ijambo ryo mw'ikete Pawulo yandikiye ab'i Galatiya mu gihimba ca 6 umurongo wa mbere, ahavuga ati: bene data, umuntu niyo yoboneka ko icaha, mwebwe ab'impwemu mutunganye ubumeze atyo, mumuhanurishe umutima w'ubugwaneza, kandi wiyubara ubwawe nawe nyene woye koshwa nabi. Yobu yari yamaze kuronka imigenderanire myiza n'Imana na bagenzi biwe, nawe nyene yari yamaze kuronka imigenderanire myiza nawe. Imana nayo yahavuye ikora ikintu kidasanzwe mu bugingo bwa Yobu. Tubandanije gusoma kuva ku murongo wa 10 kugeza ku murongo wa 17 muri iki gitabo ca Yobu mu gihimba ca 42, turumva havuga ngo Yobu agisengera bagenzi we, Uhoraho amusubiza uko yari ameze kera, amushumbusha ibingana n'ivyo yari afise incuro kabiri. Tubandanije ku murongo wa 11 naho amushumbusha ibingana n'ivyo yari afise incuro kabiri. Mbega none Imana yabigenjeje gute mu gushumbusha Yobu ivyiwe incuro zibiri? Yakoresheje abantu. Dushishikare dusome ku murongo wa 11, havuga ngo maze abo bavukana bose baraza, n'abashiki biwe bose, n'abari bazinanye nawe bose ubwa mbere, basangirira nawe mu nzu yiwe, baje kumugarukirako no kumwirura kubw'ibyago vyose Uhoraho yari yaramuteye. Umuntu wese amuha ihera ryitwa kesita n'impeta y'inzahabu. Bagenzi ba Yobu bamuhaye urufatiro rw'ubutunzi bushasha, vyaramufashije kugira intango nziza cane. Dushishikaye ku murongo wa 12 n'uwa 13 naho havuga ngo nuko Uhoraho aha Yobu umugisha mu gihe ca nyuma kuruta ica mbere, aronka intama 14,000, ingamiya 6,000, inka zirima 2,000, indogoba zivyara 1,000, kandi avyara n'abahungu ndwi n'abakobwa 3. Ibi rero biraboneka yuko Imana itaburaho ikura ivyiha abantu bayo. Ibitungano vyose Yobu yari yarahombye, Imana yabimuhaye incuro zibiri, ariko abana bo turabona ko itabatanze incuro zibiri nk'uko tubisomye ku murongo wa 13. Ico twomenya nuko n'abana ba Yobu yari yararose kera, Imana itabatakaje. N'ubu munsi aracari kumwe nabo, ahubwo abo yarose ubwa kabiri baje biyongera ku ba mbere mu maso y'Imana. Iyo abacu bapfuye bizeye Kristo Yesu, ntituba tubatakaje, baguma ari abacu. Dusomye ku murongo wa 14 n'uwa 15 turabona ibindi Imana yakoreye Yobu, ngo umukobwa wa mbere amwita Yemima, uwa kabiri amwita Keziya, uwa gatatu amwita Kereni Hapuki. Kandi mu gihugu cose nta bigeme bari bahwanije akaranga n'abakobwa ba Yobu, nuko se abaraga hamwe n'abasaza babo. Nshuti yanje, urumva yuko Imana yahaye Yobu imihezagiro myinshi. Yamuhaye abakobwa beza, ngira ngo n'utuzina twabo urumva yuko ataco tubaye. Reka rero turangirize ku murongo wa 16 n'uwa 17, ivuga ngo hanyuma yaho Yobu amara imyaka 140, abona abana biwe n'abuzukuru biwe gushitsa no kubuzukuruza. Urumva ko Yobu yamaze iyindi myaka 140 akabona abandi buzukuru n'abuzukuruza. Uca wumva yuko yarambye cyane nka ba Aburahamu n'abandi basekuruza bo muri ico gihe ca mbere.
mugenzi wanje, kino cigwa cacu co kuri uwu munsi kirimwo iyo nkuru nziza ivuga ivy'inshumbushanyo, akaba ari nayo turangirijeko inyigisho z'uwu munsi, mbere ni nayo irangije inyigisho zo muri iki gitabo ca Yobu. None wewe namba uriko urarondera itunga, menya yuko Imana ariyo iritanga. Ushaka abana, menya yuko Imana ariyo ibatanga, ariko ikabatanga nk'uko igomba. Niwaba ugomba kuramba, Umuremyi niwe atanga ukuramba, kuko ijambo ryayo rivuga ngo Uhoraho niwe atuma umuntu apfa, kandi Uhoraho niwe atuma umuntu abaho. Uhoraho rero niwe atanga kubaho ibihe bidashira biciye muri Kristo Yesu yaducunguye ngo tubeho ubutagipfa. Bwira Yesu Kristo rero uti, ingo mu mutima wanje Kristo, umpe ako gakiza kanshiramwo ukubaho ubutagipfa. Kandi ubigenjeje gutyo, Yesu Kristo aravyemera, kuko yavuze ngo ehe mpagaze ku rugi ndaramukije, umuntu niyumva ijwi ryanje akugurura urugi, ndinjiriwe dusangire. Reka rero turangize dusenga. Mana Data wa twese uri mw'ijuru, se w'umwami wacu Yesu Kristo, umuhuza wacu nawe, ndagukengurukiye cane kuri izi nyigisho twari tumaze igihe turiko turiyumvirako muri iki gitabo ca Yobu. Warakoze ko wabanye na Yobu, ibyago vyiwe ukaba wabimwigishirijemwo ukwihana, kandi kw'iherezo ukaba umushumbushije. None Mana, ndasengeye abantu bakurikiye izi nyigisho kugira ngo umwe wese muri bo amenye kugendana nawe no mu gihe c'amarushwa, yumve kwicisha bugufi n'ukwihana. Ubu yumvise uwo mutumiro agomba kuzobaho ibihe bidashira biciye mu kwakira Kristo Yesu, ubimwemerere, umukure mu gitabo c'abo gucirwa k'urubanza, umushire mu gitabo c'abana b'Imana, azoragwe ubugingo budashira. Ndabisavye mu izina ry'Umwami n'Umukiza wacu Yesu Kristo. Amen. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu musi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr akaburungu.org. Ushobora kumviriza ikiganiro co muri iyi ndwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki, kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe, kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro, inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi, canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri WhatsApp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.